nakwisanzemwo navyisanzemwo numbaza uko vyaje ariko nanje nakwisanzemwo kubera ko hariho na benshi banciriye rubanza bavuga ngo nije nishe Bosco nashaka kugira ibiki amakuru benshi barayamenye ariko Imana ibizi ukuri kwiwanje nibaza ko ari nayo yaciye yerekana visha tegerezwa kubandanya uko bigenda kose ivyo bintu mumuvuga ko sivyo reka visha bandanya hama umunsi wiwe nawe ni wagera azogenda izina mukali wa live ryavuye muri concert twakoranye na Diamond Platinums muri 2019 igihe ishiramwe Brarudiri muzanye agacaro nka nindi deal yo gukorera kwa Sioni kuri Zion Beach of course kiriya gihe Sioni yanshize muri show bari bateguriye Diamond hama abatanzania baje muri show babonye ibintu mejeje gukora bavuze bati uyu muhungu nakubera ko Diamond ari mu gihugu bamaze gutahura cyane kandi bariko bamuha amafaranga menshi sino bamwe ati ibintu yaje gukora babibwiye n'abantu benshi ibintu uyu muhungu yaje gukora arateye ubwoba ujamani mukali yo what's up my people at Diamambo VIP ladies and gentlemen j'espère que vous allez bien moi je vais bien comme d'habitude imbere ya kamera kuri microphone za WAGOS TV show je peux call the MC cyangwa se call the promoter aka la favorite the baby on the social media the only one on Facebook WhatsApp, TikTok, Instagram, even the X is the king of the new generation. So family, raba ko amaze kugira subscribe ku rubuga rwacu rwa WAGOS TV show kugira ngo udushobora kwironkera amakuru ameze neza, amakuru ameze fresh ari update. So nkuko bisanzwe mu kiganiro cyacu super show tugenda tubazaniramwo amakuru agiye tandukanye. So another step kwindi ntambwe idasanzwe aho twashoboye kugendera umuryango cyangwa se label ya The Fighters. Label ya The Fighters nta muntu n'umwe atayizi. Label ya The Fighters irazwi cyane aho twaje tukakigwa neza na staff ya The Fighters tukaba twaje kuganira n'umuhitinzi yakoze amahiti menshi amaze gukora amahiti menshi muri 257 music industry Visual Love mukali wa live show ntabarambiye rero family reka mbaza amahereze kaze mu kiganiro super show Visual Love mukali wa live turagoye kaze mu kiganiro super show mu kiganiro super show Visual Love yahashitse ndamutse bariko baradukurikirana uno mwanya n'abazoturaba ejo canke hirya ejo canke mu masaza kuza mu mihingo yose aho baherereye Visual Love yaje muri rimvyi wanyu muri rimvyi benshi mukunda ndahari naje nibaza ko nawe ari sawa of course je ni bye sana najewe akuzuye nikamuri ko najemeze neza thank you so much. So this is Visual Love mukali wa live show asanzwe baruzwa mu muryango cyangwa se muri label The Fighters. So ndongenda baramukijigwa ke canke mwiriwe mumwe wese bivanye n'akarato kwirikirana aherereye abari kudukurikirana bari United States of America abari Europe abari Asia abari United States of Arabic babwira ati turabaramukije cyane. So ndongenda ndaguha ikaze ku indi shuro Visual Love mukari wa live show yambu cyane ndisanze kiganiro nibaza ko kiryoje cyane nabaza kudukurikirana nibaza ko baza kubumvira byinshi cyane exactly nko mubibona family duherereye mu gikoni cyangwa se muri laboratoire ya The Fighters production aho turi kumwe na Visual Love mbega Visual Love kino kibanza turimo abaririmbyi beshi iyo bariko barakukinga iyo bariko iyo bagiye muri studio hari abakunze kuvuga ngo turi mu gikoni gukukinga hari abandi bakunze kuvuga ngo turi muri laboratoire gukora antivirus mbega Visual Love nawe mukari wa live avuga gute yari muri studio je mvuga yuko ndi muri studio nkavuga ko ndiko nkora indirimbo donc mba nkeneye kuba umutumwa w'abatantumye mugabo bikarangira bisanze bantumye batari babizi of course so ni Visual Love mukali wa live mu majambo make mbega Visual Love urugendo rwawe rw'umuziki rwari rumeze gute urugendo rw'umuziki wa Visual Love mbega gwatanguye gute Visual Love mukali wa live urugendo rw'umuziki rwa Vishu ni rurerure cyane nkuko nabandi ingendo zabo zibari ndende nitwabivuga nitwobiheza ariko novuga ivya hagufi Vishu yatanguye kwiga guitar mu 92 ari naho mwaka yagiye ku ishure aragira groupe yitwa Rumuri hanyuma araba
umuririmbyi novuga muri 2005 akora band yitwa Peace and Love ari kumwe na Bosco n'uwitwa Igete ari naho benshi bagiye kumenyera Vishu inyuma yaho Bosco Igete bose Bosco yaritavye Imana Igete yaravuye mu bintu by'umuziki Vishu no baracari mu rugendo rwiwe rw'umuziki urumva ko ngerageje guca mu ncamake kugira ngo abantu bumve Vishu iyo yahereye. Of course so ni Vishu Love mukari wa live show yatanguye umuziki wiwe mu gihumbi kumwe muri 1960 oya kimwe majana 992 kimwe majana 992 niho Vishu Love mukari wa live watanguye umuziki wiwe ari naho mwaka Vishu yagiye kwishura ari naho mwaka Vishu yagiriye ko kwishura yaza gutangura amashuri yiwe y'intango acajanamwe n'ibintu by'umuziki arabijana arabifatanya of course so ni Vishu Love amaze kutubwira yuko yashoboye hashoboye kuvuka umugwi muri 2005 yes umugwi wa Peace and Love mbega ide yo kuvuga kwa Peace and Love yazananye hehe mbega byatanguye gute Vishu Love mukari wa live ubwa mbere nakubwiye yuko nagiye mu mugwi witwa Rumuri wari umugwi wo kwishure aho naho hariho jewe Vishu na Bosco Bobo Peace na Igete n'abandi banyeshure benshi cyane hama jewe kuva kuri iryo shure Bosco kuva kuri iryo shure urabona ko abana barahurira mu ma interne mugabo mu nyuma bagasubira iwabo bivanye no kwamashure baba bahejeje titirarangiye canke batarangije nyene bakayacira hagati nkuko nyene benshi bikunda kuba bako ariko nyene ubuzima bugaca bubandanya nabo bantu rero babiri jewe na Bosco twahavuye kuri iryo shure hanyuma tuja mu Ruyigi mu ntara ya Ruyigi ngo twari dusanzwe tuja gupasiriza ya vacances hama turavuga ngo tugire ikintu cacu twovuga ngo kizotuma tuba twebwe ko mu ndoto zacu twari twifuza kuzoba baririmbyi international kwiyumvira rero gukora umugwi hama turiyumvira nitwokora umugwi turi twenyene turondera umukobwa tuca dutangura kwiyumvira muri bamwe bari twari kumwe muri ya groupe yo kwishura yitwa Rumuri turavugisha witwa Letitia turavugisha no witwa Igete hama birakunda Igete araza turafatikanya turakora umugwi witwa Peace and Love hari naho rero umugwi wagiye kumenyekana kuri album yitwa Gasome irimwe indirimbo benshi bakunze ubuzima Burundi mbarira twakoranye na Farias n'izindi hama turasubira ico gihe album yarasohotse mugabo Igete abaravuyemo je na Bosco nitwacika intege turabandanya turakora iyindi album twitiriye Ingomurabe harimo indirimbo abantu benshi bakunze yitwa Ninde birahimbaye ndamujanye ari hehe donc ni nyinshi hanyuma turabandanya turakora caja mu vy'amakaraoke je na Bosco turakora na bar yacu benshi bamenye yitwa Imuhira bar benshi ndazi ko babimenye kuva 2011-12 kugenda gushika 2014-2013 novuga ko twakoze iyindi bar yitwa Peace and Love bar nanye abantu baragiye barayimenya aho hose twagiye turavuga ngo turipfuza kugira aho tugeze turakora n'indi album ya gatatu atazina twayihaye mugabo twaje jewe kubera ko album yagiye gusohoka Bobo yamaze kwitaba Imana nayise ngo isi nayise isi yo nayo harimo nk'indirimbo zitwa ndicuza izitwa za indirimbo ko ari nyinshi mwa bantu mwe harimo iyo nyene yitwa isi harimo mutu wangu harimo connexion indirimbo nyinshi urumva album ya gatatu mugiyo album ya gatatu yagiye gusohoka Bosco yaramaze kwitaba Imana muri 2016 of course hama Vishu yarabandanya ico gihe ndibuka ko iyo album yacu ya gatatu yasohokanye n'indi album yanje yitwa History History kuko naciye mvuga nti ni vyiza yuko habaho gasa nk'akantu kitwa kahise ko kuvuga kuri jewe na Bosco na Igete amanda compose indirimbo yitwa History yarimwo nk'iyo ndirimbo nyene yitwa History abantu benshi bakunze zitwa za kunguru n'izindi hama rero Vishu urugendo rw'iwe ararubandanya gushikisa no muri The Fighter Production tubandanya gukorana The Fighter label yari yadufashe avant yuko Bosco yitaba Imana benshi ntibabizi bo ndiko ngerageza kubica mu ncamake kugira ngo abantu bumve urugendo rwa Vishu aho rugeze
The Fighter Production yaradufashe avant yuko Bosco yitaba Imana turabandanya na donc kumbe The Fighters yagiye kubafata mu gihe umisi Bosco yaragihari bari ukiri kumwe yego kabisa ko ndibuka ko niyo album ya gatatu twagiye kuyisohora aruko The Fighter yamaze kudufata nubwo Bosco atarakihari kuko hariho nk'indirimbo zimwe twari twakoreye video nk'iyindi icuza twari twayikoreye video ntitwari bwayigirire lancement officiel ndibuka ko nagiye kugira lancement officiel ndi umwe kubera ko Bosco yari yamaze kwitaba Imana hanyuma urubanza nyene novuga ngo jewe uko nagwise urubanza kubera ko Bosco amaze kugenda nagwise urubanza ko naciye ntangura kwicira urubanza navuga none ndabigenza gute mugabo nsubira kurugarukana kurugira urugendo rw'urubanza kubera ko hariho na benshi banciriye urubanza bavuga ngo nije nishe Bosco nashaka kugira ibiki amakuru benshi barayamenye ariko Imana ibizi ukuri kwiwanje nibaza ko ari nayo yaciye yerekana visha tegerezwa kubandanya uko bigenda kose ivyo bintu mumuvuga ko sivyo reka visha bandanya hama umunsi wiwe nawe niwagera azogenda basi nca ndabandanya rena The Fighter Production ndibuka ko ico nasavye umuyobozi wa The Fighter Production namubwiye urabona ko mugenzanje agiye mu majambo make kabisa namubwiye urabona ko mugenzanje agiye jewe ico ndakwemerera nuko nzoshiramo ingufu zose kandi nzobandanya gukora ico ndagusaba rero ntunte aca aravyumva aravuga ngo tuzojana gushika rero n'ubu muri 2024 ngira nsohore n'indi album yitwa Ikete ndacahagaze ku buntu bw'Imana of course so ni Visual Love mkali wa live umaze kutubwira incamake y'urugendo rwawe rwa music mbega Visual Love mu gihe umugenza wawe Bosco amaze kwitaba Imana mbega Visual Love ntigeze yumva ngo inguvu zo gucika intege nariga dufise n'amakuru yuko Visual Love Bosco dufise amakuru yuko yakwigishije zimwe mu mainstruments yo gucuraranga sinzi atari banga Visual Love ashobora guduha umuco neza ico nakubwira coco Bosco niwe muntu wa mbere yatanguye kunyereka ukuntu bavuza batterie bon siwe yabinyigishije ahubwo ni hamwe abana bacererwa ku ishure je nari naracerewe we yaje kare twari twaronse umwigisha yitwa Marakia nawe nyene yari yitavye Imana muri Gitega Sound Band yarazanye batterie rero ku ishure jere nari nacerewe kujya kuna abana bagira rotare yo kuza ku ishure anako n'abavyeyi ntibaba bifashe vy'ikirenga cyane bakirondera ibikoresho jere ndacererwa Bosco wewe aza kare acaba asa nk'unsize wewe wabarashika ku wawe abaransiga jewe nisanga nyene wewe hari ivyo yamaze kumenya kuri batterie nshitse nibuka ijambo namubwiye ambwiye yuko hari ibintu byinshi azi kuri batterie namubwiye ni wewe ntuzombana mu batterie je nije nzomuba kandi niko vyavuye bigenda muganje namwe ni wewe wenyereka gusko babigenza je bisigaye nzimenya acha ranyereka intango kubera ko nawe hari byo yari yeretswe muri ya misi ya mbere je ntari ndahari njana mwe nta urazire ikintu ngoma nagukorera we ntuzosubira kumvuzanya batterie je nije nzoyivuza kandi niko vyaciye bigenda donc ryari ishaka ryo kuvuga ngo ubundi je na Bosco kuva tugitangura kwishura ko twinjiriye kwishura umwaka umwe twari dufisa gahigo guhiganwa kuvuga ngo nta kintu nakimuzonsumvya turajana wanka wemera amenye iki nawe ukimenya umudore mpaka niko twari tumeze yari higanwa byo gutera imbere sinumva yuko yotera imbere je ntaratera imbere niyumva yuko je no duga na wataraduga akantuzi turiruka nanje ndakamenya narije abantu benshi bagiye bamenya yuko Visual Love na Bosco hari abantu benshi bari baza ko muvukana Visual Love benshi bagiye baravuga ko tuvukana kubera ko harageze n'igihe abantu batwita mahasa of course je navuga ni ntangorane Bosco yavuga ati ntangorane buryo umuvukano waje we na Bosco watanguriye ku ishuri muga nkuba abantu ico bomenya nuko je Bosco tugitangura ku ishuri ntitwakundana na gato twarankana wajaga mbere Bosco yakundana na grand frère wanje muga mu nyuma twisanga twabaye abagenzi n'intara zimwe Bosco ava mu Cibitoki je mva mu Kayanza Bosco yavuka mu Cibitoki we nawe ukavuka mu ntara ya Kayanza mugabo nza kwisanga mu nyuma kubera wa muziki ryashaka ryo kwa abana nyene kwankana nyene bibari bisanzwe nimwe mubihurizako muga mu nyuma twagiye kwisanga dukundana twankana kubera iki twankana kubera uwo muziki nyene umva sinumva ko yondusha nawe ntiyumva ko no murusha nuko donc twavuye yaranzumbije akantu nkumva ndamwanse aca nja kwirukanga nanje ngo ndakiga nawe kaza gushiramo effort nyinshi kugira ngo ukige nawe umudepense voilà
vyari ivyo. Yeah. So thank you so much. Visual Love wamaze kutubwira kahise kiwawe mu muziki urugendo ngene vyagenze, uratubwira imvo n'imvano y'umugwi y'umugwi Visual usanzwe uririmbiramwo Peace and Love. Yes sir. Yeah, nage tubona ko muri kano kanya n'umugwi Peace and Love umaze gukora amateka menshi, umaze gutanga umunezero ahantu henshi cyane. Yes. Yeah, kandi sinibaza ko hari umuntu yobatazi umugwi Peace and Love. Bo bari bake. Bo bari abantu bake cyane batazi Peace and Love. Yuko ninko nibaza ko atamona hari yoba atazi Visual Love aha mu Burundi. Bo bari bake nabo nyene. Kandi bashobora kuba bariho mugabo bo bari bake. Bashobora kuba bariho ko bashobora kuba bari bake. Ego. Yeah. So ni Visual Love mukali wa live show washoboye ubarizwa muri 257 music industry. Yes. Yambega kubera ko Visual Love utahisemo gukina mu football, kuri kutahisemo kuja gukina cinema, wahisemo muziki. Urakoze cyane. Yeah. Imana itanga ingabirano gutandukanye. Ubwa mbere football isaba ko umuntu aba afise amaso abona neza. Yeah, thank you. Sasa Vishu arafise ikibazo cy'amaso. Urumva? Yeah. Hama cinema c'est vrai no ikina. Mugabo si impano yanje. Impano yanje nasanze ari kuririmba. Yeah. No gukompoza no kuvuza ivyo vyuma. Ivyo kabisa ndabishobora. So ni Visual Love bimaze kuvugwa cyane, bibazo no kugaragara haro n'abafitiye ubuhamya yuko Visual Love ni muririmbyi wa mbere mu Burundi ashobora gukubita live music live umwanya munini gusumba abandi bastari bose. Bo birashoboka kuko je ndi capable kuvuza amasaha ntaruhutse. Amasaha ni Visual Love no gukubita umuziki wa live. Yeah. Nari gatandi muririmbyi ngira arabikora ku makuru dufise nuko Visual Love mukali wa live. Mbega izina mukali wa live cyo bajyavuye he Visual Love? Urakoze cyane, izina mukali wa live ryavuye muri concert twakoranye na Diamond Platinums muri 2019. Yeah. Igihe ishiramwe Braludi rimuzanye cause agacaronka n'indi deal yo gukorera kwa Sioni. Yeah. Kuri Zion Beach. Of course. Kiriya gihe Sioni yanshize muri show. Yeah. Bari bateguriye Diamond. Hama abatanzania baje muri show babonye ibintu mejeje gukora. Bavuze bati uyu muhungu no kubera ko Diamond ari mu gihugu bamaze gutahura cyane. Yeah, kandi bariko bamuha amafaranga menshi. Yeah. Sino bambwe ati ibintu yaje gukora babibwiye n'abantu benshi ibintu uyu muhungu yaje gukora. Yeah. Arateye ubwoba ujamani mukali. So turibuka ko amakuru ya trendinze cyane hari 2019 aho habaye finale ya Primusic kuri ETS. Ariko bukiye bwa haci haba ico giteramo Visual Love haciye mwindwi zibiri gusa. Haciye mwindwi zibiri. Haci haba ico giteramo Visual Love aratumigwa. Amakuru ico gihe yaratrendinze cyane. Biko Visual Love yashoboye gukora ibikora inka kuri music live. Abatanzania barahagaze ku meza bro. Yeah. Barahagarara ku meza bavuga ngo uyu muntu ntidishaka kuvyumva ivyo bintu. Of course. Sasa concert iheze baravye bashize ku munzani ivyo je nakoze n'ivyo Diamond yakoze baravuga ngo ule jama Murundi ni mukali. Ni izina ryavuye mukali wa live. Ule jama ni mukali wa live. Izina ricarikura gutyo. Ricarija kuri Visual Love mukali wa live show. Ndego. Kandi si vyimbeshire ni ibintu vyibonekeza. Visual Love umaze gutanga umunezero ahantu henshi. Umaze gukora music live ahantu henshi. Nta muntu numwe yobatazi amateka ya Visual Love. Ni Visual Love numuririmbyi akunzwe. Kuva kera twese twakoze tubana Visual Love dukunda indirimbo ziwe za Visual Love. So ni Visual Love umaze kubarizwa muri 257 music industry. So watubwiye ivy'urugendo rwawe ngene vyagenze. So Visual Love ugiye utangura ibintu vyawe by'umuziki hari ndoto wari office wifuza gushikako duhereye ku makolabo. Eske Visual Love yamaze gukorana na babandi yifuza ko bakorana bose muri music mbega tubameze gute? Iyo muririmbyi akiri mu rugendo nashaka kuvuga ko wahejeje. Yeah. Nobo ugendo kabaza abaririmbyi bakomakomeye bakiri ku isi. Yeah. Yo kubwira ko ataraheza kubera ko umuziki ni ikintu kiguma kirondegwa. Yeah, of course. Kandi ni ikintu umuntu aguma akora yisunze. Nico gituma tuguma dukompoza. Of course. Sindaheza. Abo umbajije abo nifuza gukorana nabo nova ndakubwira bose. Mugabo kome nyene ibintu bitegerezwa kugenda kimwe etape par etape. Yeah. Ntibirakunda kuri bose mugabo. Of course. Nibaza yuko hazogera igihe abo nifuza bose bikunda. Yeah. So kuvuga ko hari abo ntifuza mugabo kubera ko ikintu cyose kigira umwanya wacu hazogera igihe nabo nifuza bikunde ko dukora washikako. Yes. Yeah, so ni Visual Love
nkuko twabivuze nkuko bisanzwe bizwi numuririmbyi akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi amaze gukora amahiti menshi ngaha Burundi ndetse Visual Love arazi mu Burundi ndetse no hanze y'igihugu cy'u Burundi yeah so Visual Love watubwiye vyinshi muri 257 music industry so Visual Love tugarutse dusembe imbere gatonya imbere ko twinjira neza na neza mu kuvuga ibijanye na album Ikete Visual Love agiye gushira hanze yeah ni Visual Love amaze gukora amakorabo yahanze y'igihugu twarabonye indirimbo wakoranye na Lady JD mbega byagenze gute kugira ngo ushobore guhorana na Lady JD mushobore gukora indirimbo ku Gatumba indirimbo yakunzwe cyane gose nibaza ko Visual Love mumubonye yeah hariho inyuma yiwe The Fighter Production ari nayo Visual asanzwe ahurikiyemwo bivuga ngo rero ibintu by'amakolabo The Fighter Production nibo bamenya kuvuga ngo Visual arakeneye muririmbyi kanaka Visual arakeneye naka bakorane umbajije ngo vyagenze gute ico kibazo kirananira kwishura wavuka ibaza muri The Fighter Production mu giconzi coco maze gukorana na Lady JD maze gukorana na Mr Nice maze gukorana na Washington maze gukorana na Nanubu umudamu cyangwa umwigeme yitwa Benice muri Congo Kinshasa maze gukorana no witwa Brisexy na nyene muri Congo umukobwa cyangwa umudamu ni maze gukorana uyu muririmbyi Shako nayo muri Congo nibaza ko benshi bamuzi maze gukorana n'umuririmbyi novuga w'umurundi yitwa Gift Mata muri Kenya ni yaba maze gukorana n'abandi baririmbyi benshi b'abarundi urumva ko izo collabo zose wumve yuko The Fighter Production niyo ihagararira ibikorwa byose vya Visual so ni The Fighters Production isanzwe ibarizwamwo umuririmbyi Visual Love yes so The Fighters Production isanzwe iyobowe n'umushinga twavuga ati Happy Famba mukali wa show ni Happy Famba mukali wa show bigaragara ko nawe nyine yakoze amahiti menshi reka agiye kuri stage yo kwica Happy Famba reka tumushimire gatoya narijyashwe no kudutiza akanya gatonya no mugushika ngaha yatwakiriye neza tumushimire cyane CEO Happy Famba CEO The Fighters Production so ni Visual Love mukali wa live show mbega gerageje kuraba urugendo rwa Visual Love aho rugeze bivanye no iri koraja mbega uruha percent zingana gute uza percentage zingana gute ndageze ku bice 75 kwijana 75 kwijana urugendo rwa Visual Love rugeza kuri percent 75 yego mbega Visual Love wareka kuri iki kugira ngo izo percentage bije 75 ashobore kuzirenga agere kwijana oya kuzirenza ko negerezwa kuzirenza kubera ko Imana iracantije amagara ndacari kumwe na The Fighter Production basanzwe bankunda kandi bifuza ko nshika kure niwumve ngo twavuze 75 kwijana mugaga ashobora kuba kwijana donc tuvuze kwijana ni 75 mugabo kweri gutoshwa kwiyumvira ko gashobora kuba nka 250 sur 100 navyo birashoboka 250 sur 100 amajana 250 kwijana cyo bira urarenga gwa rugiro umve rero yuko vishageze ageze novuga ngo mu gihe ciza ciwe novuga kandi cyo gusarura kubera ko ubu harageze ko Visual ashobora kwishimira ibikorwa amaze gukora buryo umuntu amaze gukora album zitatu muri Peace and Love kushira ko na album ziwe kandi zitatu zibiri zimaze gusohoka niya gatatu igira isohoke yitwa Ikete album zitandatu muri no muziki ziba ari nyinshi cyane so Visual Love mukali wa live show ugiye gushira hanze album yawe yiswe Ikete ni album tubona ko ifise ubukomeze budasanzwe ni album tubona ko iremereye irimye nguvu nyinshi ni album tugenda gusangamwo muri kano kanya baririmbyi tumaze kumenya turamaze kumenya baririmbyi nka Melanin Boy agiye kugaragara mu album Ikete turabonamwo muririmbyi kazi Estanish turabonamwo Legend Lino G kuva hariya muri Wema Entertainment so turabonamwo Arafro turabonamwo Emerson MB Data Boy turamubonamwo muri album Ikete so mbega nabahe abandi baririmbyi Visual Love agiye gukorana nabo kwanza yakoranye nabo kuko album Ikete igiye kuja hanze vuba ni tariki imwe y'ukwezi kwa11 2024 urakoze cyane icyo abantu botahura bari abantu mubona kuri affiche canke mu ma publicité
si bose tumaze gukorana indirimbo yeah ariko bariya nabamaze kwemera ubutumire bwa The Fighter Production na Vishu bwo kuza gushigikira Vishu Love sivyo nivyo benshi muri bo turamaze gukorana indirimbo zabo zizosohoka ico gihe mugabo nka jewe na MB Data indirimbo yarasohotse yitwa Ubabare jewe na Araflo indirimbo yarasohotse yitwa Round Table jewe na Estanish indirimbo ntirasohoka jewe na Emerisan indirimbo ntirasohoka Linoji ntiturakorana mugabo Melanin Boy biciye muri We Love Muzika turamaze gukorana indirimbo ntirasohoka Kaucha umva ko nimba navuze biciye muri We Love Muzika na Fernando harimwo of course uca umva ko abo rero mvuze kiretse Melanin Boy mwabonye muri kuri affiche nibaza ko abasigaye Melanin Boy nawe nyene yagiyemo kwera ko ubu basa nkaho batandukanye nibaza ko na Fernando bariko bari kumwe bariko bakiri muri We Love Muzika yo ari kubigikora yose nka group kwera ko muri album barimwo bose We Love Music barimwo ari We Love Music doko muri album ikete tuzosangamo Melanin Boy tunge dusangemo na DJ Fernando ni indirimbo imwe twakoranye nabo baki We Love Music We Love Muzika nange no kuvuga izoja hanze muri album ikete yo muri rimvyi Vishu Love kama kawaida no kuvuga rero mu baririmbyi bose mubona kuri affiche novuga ko Linoji ni wenyene tutarakorana indirimbo abasigaye bari muri rya publicité turamaze gukorana indirimbo hama kandi nimwibagire yuko hari abandi ba artiste twakoranye indirimbo batari muri donc batazoba bari muri concert donc batazoboneka ujya munsi wa premier bivanye n'ibikorwa byabo canke bivanye nuko muri The Fighter Production ngirango baba baravuganye nabo bakababwira ko kuri calendrier zabo bidakunda ko baza le premier canke kandi murabizi ko donc nubwo bigenza gute abakunzi ntibaherera mu mubindi sivyo bose niboherera muri show mugico womenya aba uwaje muri show aba utaje muri show abo bantu bose genda bazirikana nk'ubu no gwakarorero kiretse Emerisan MB Data Araflo Estanish na Melanin Boy hariho kandi na novuga Arnovich hakabaho kandi Wiz Design of course hakabaho kandi na uyu muhungu Madiba da Classic romva hariho kandi na Kingorongoro Magic Sword romva nawe nyine indirimbo yiwe yarasotse nayibagiye yitwa Sandra urumva donc nkabo abo mpejeje kuvuga ntibarakonfirma ko bazoba bari muri concert ariko kandi nibisigura yuko botegerezwa kuza muri concert fuko abantu batahura ko abakunzi badaherera mu mubindi ahubwo bose ikiryoshe ari uko mba ndabafise ku mutima canke nabo bakaba bamfise ku mutima. Of course, thank you so much. So Vishu Love mukali wa live mbere ko tubandanya gatoya mugora yazi kiganiro cy'iwacu. Vishu Love urashobora kuducishizamo aga freestyle gatonya kindirimbo iza gusaza abako baradukurikirana bose. Vishu Love nakwisanzemwo navyisanzemwo numbaza uko vyaje ariko nanje nakwisanzemwo. Wow, thank you so much. Vishu Love mukali wa live show ajije kutugira ga freestyle kameze fresh ikindirimbo nziza imwagiye mukunda. So ni Vishu Love umuririmbyi akunzwe cyane muri 257 music industry ya Vishu Love. Ugiye gushira hanze album ya Weswe Ikete, mbega ni yihe motivation ishobora kumotiva abantu bose barako bararaba kino kiganiro, abantu bose barako barabona ama publicity agiye atandukanye ku mbuga za Vishu Love, ku mbuga za The Fighters Production ndetse no ku mbuga zabandi bagiye bapostinga, inihe motivation ishobora kumotiva buri muntu wese kuza itariki imwe yukwezi kwa 11 2024 hajya ku mutwenzi? Ico motiva abantu no kubwa mbere niryo rya mbere Vishu azoba sohoye album irimwe abaririmbyi novuga ngo benshi babarundi bose babarundi, nakuvuga bimwe duhora dusaba kunga bumwe, nibaza ko babibona ko je nabikoze. Iyo ni motivation ya mbere ishobora gutuma abantu biyumvira kuza. Bamwe bavuga yuko tudashigikirana, nibo rero nshaka batangure kumva kino kintu. Of course. Motivation uko baza daboro barabe mbega babaririmbyi b'abarundi bagiye hamwe
birashoboka eske bagiye hamwe bigenda gute bagiye hamwe akaba ari album ya Vishu mbega nta wundi muririmbyi yo hava nawe yigana Vishu akabikora nawe agahamagara abandi baririmbyi ikigira kabiri nuko Vishu azobavugiriza umuziki wikibiriraho umwe benshi bazi kuri live music mugabo mubizi ko Vishu ari mukali wa live music hamwe na groupe yanje Peace and Love tuzokora ibidasanzwe bakubwiye ibidasanzwe wumve ngo ibintu bidasanzwe wumve ibintu bifise uburemere ibintu bikomeye cyane umuziki novuga ko batarigera bumva mu buzima urumva kubera ko umunsi hazoba hari abaririmbyi benshi kandi bose bazoca kuri stage kandi icyo abantu botahura iyi si concert yo kuvuga ngo umuririmbyi agiye kwerekana ubuhinga ngo bimere uko ni support baje gusupportinga Vishu Love bivuga ngo no muririmbyi ashobora guca kuri stage akaramutsa abantu akaririmba turirimbo tubiri ugacubisa uwundi gutyo kubera ko n'indi motivation abantu bokumva nuko uwo munsi album yose bazokumva iyo album yose bayibavugirize peut-être uvuga ngo je nsubirizamwo kano nanje nsubirizamwo kira muntu wese azokumva izo ndirimbo hama yicaguriremwo izo ashaka sivyo kuko niwo munsi wo gusohora iyo ndirimbo ikigeretse ko hariho na groupe Bujanil Band nayo nyine izobiraho kugira ngo iteramishe abantu numva umengo uwo siba yozohura n'ikibazo cyo kudasubira kubona abaririmbyi bagiye hamwe ameme tabaririmbye no mu ndirimbo nyinshi muri album so family reka dufate kanya tubatumirire kuza mu ni tariki imwe y'ukwezi kwa 11 2024 ku mutwenzi aho hazoba lancement officiel mbetwe ita lancement officiel ego ni lancement officiel ubundi ni concert mugabo irimo lancement officiel ya album yitwa Ikete urumva of course kandi tuze turibuka gushima vraiment nshimire vyimva mutima the big boss wa kiriya kibanza ciza cyane ku mutwenzi yitwa Brice nshimira na The Fighter Production of course vy'umwihariko umuyobozi wayo Happy Famba ntako atari karakora abo bantu ntako batariko barakora ngo igiteramo kize kigende neza dushimira n'abandi bose bo kwifuza guterera canke kugira ico baterereye haba mu buryo bw'amafaranga canke haba mu buryo bw'ivyiyumviro kubera ko amafaranga bakenewe mugabe ikintu kiba gikenewe cyane gose ni iciyumviro kubera ko iciyumviro ntigipfa kandi iciyumviro ntigihera mwengurukire kandi namwebwe muri ko muritanga ugutandukanya kugira ngo mushikane ino nkurukure kugira ngo abantu bazoze ku bwinshi yes thank you so much so family ni kuri turago tuzoryoherwa ro promesse kwezi kwa 11 ingorane 2024 avec Vishu Love mukali wa live show azaba ari show na show ariko mwe mugwi Peace and Love kabisa Peace and Love namurabazi bamaze kugara kuri stage ni umuziki ni music live kumwe na Vishu Love murabizi mukali wa live show azo bari kumwe n'abaririmbyi bakomakomeye ngaha mu Burundi Shirako Emerisan Embidata Bo Araflo Shirabona Mamao uramuzi Mamao Estanish Shirako Linoji urumva bizo ari ibintu biteye ubwoba erega nyumve ngo nabo bonyine hashobora no kuzoza abandi of course sivyo hashobora no kuzoza abandi abona bamaze gukonfirma yuko bari tayari sivyo hashobora no kuzokwiyongera ko abandi abantu nibumve ngo nabo gusa kubera ko twifuza ko iyo ntango yose twese twisangira tumeze neza nubwo abakunzi badaherera mu mubindi ariko abashoboka baze so kandi twizere ko bazogutebera runo rubanza ndabizeye ko bazoza vraiment kuko rubanza urumva ko rurakomeye cyane rurakomeye sana so sasa rero Vishu Love imukurangiza ikiganiro ciwacu yes ni haro message Vishu Love bavuga ati je message ndifuza ko sinova mu kiganiro ntayitanze ubu butuma ndifuza ko nagenda ndabutanze bugashobora gushikira abakunzi bo muziki ndundi abakunzi ba Vishu Love ndetse n'abakunzi biterambere muri rusange urakoze cyane ubutumwa nifuza gutanga ubwa mbere no kubwira abantu yuko umuziki ni business benshi gusa ntibarabitahura of course ari naco gituma ntumirira abantu bafise amafaranga bafise uburyo abanyamitahe mu bisanzwe bene imitahe sivyo amakampuni atandukanye aze muri The Fighter babere ku buryo umuziki ari business kubera ko Vishu
apart ya concert live azokora le premier tugira lancement officiel ya album Ikete Vishu arakora amakaraoke inshuro zine kundwi kandi ahemba aba musicien karaoke inshuro zine kundwi kandi Vishu ahemba aba musicien none ayo mafaranga ndabahemba nkashobora kuriha bino bibanza vyose aho bagirira repetition ahari studio ahari bureau kujya mwabonye babakiriye ahomba urumva ibitoro vy'imiduga ibiki ivyuma bipfuye umuntu agashobora kubisubiriza ayo mafaranga ni menshi amakaye y'abanyeshuri minervari voilà turasaba rero yuko abavyumva bene imitahe bozana uburyo bwabo bakaza muri The Fighter Production bakabereka ukuntu bashobora kwinjiza amafaranga vyoroshe bitandukanye n'uriya muntu agenda kubaka etage ikazomara imyaka 8 itarahera mwa nk'ubu ayo mafaranga uyafashe ukayashira muri Vishu inyuma y'umwaka umwe ibiri itatu ugatangura kubona amafaranga ateye ubwoba azutuguyigwije kwa Vishu ni n'amafaranga nubwo yo kwitaba Imana uzogumurya je ndibaza nta muntu ko investisa muri Vishu ngagira ubwoba nibishoboka benshi mu Burundi baracabufise nico gituma uwumva wambagije umbwira uti ico ushobora kubwira abantu nk'ubutumwa nibi ndiko ndababwira rero bene amafaranga bayazane beinvestise muri Vishu bavugane n'uburongozi bwa The Fighter Production babereka ukuntu bashobora kwinjiza amafaranga bashobore babone ukuntu bashobora kuguma bironkera amafaranga biyicariye kundwi ukinjiza amafaranga ateye ubwoba ikindi rero nico gutumira abantu igenekerezo rya mbere zo ku 11 yego mu kirundi ciza bavuga munyonyo kirundi ciza kwezi kwa munyonyo igenekerezo rya mbere urumva baze ku bwinshi ku mutwenzi nzoba ndi kumwe n'abaririmbyi novuga ngo nouvelle génération urumva apart yuko nzoba ndi kumwe nabo muri concert hariho n'abandi benshi twakoranye muri album bazogaragara muri album nipfuza yuko abantu bose boza kugira ngo bumve d'abord album hama tubahe n'umuziki nabo baririmbyi bose bace kuri stage abantu bababone hace ko na groupe yanje Peace and Love na band Bujanil band nabo nyine abantu bababone hama abantu batahane album ya Vishu ibintu bimeze neza kandi nizere yuko atamuntu azotayidoga kuko Vishu kuva saa 12 z'umugoroba ku mutwenzi Vishu ni hazobari nzoba ndabarindiriye ndukuvuga 12 azo batanguye gusha mu bisanzwe birori bizoba bitanguye kabisa ntiyagire rero ucererwa kuko ni n'umunsi w'ikonje ni n'umunsi w'ikonje abantu bajya kandi uzoba nimba ntihenze badufashe kuraba kuri calendrier abantu bose bafise ama calendrier hazoba ari ku munsi wa gatanu yari sanzwe ari weekend mugabo hiyongeye ko kwisanzwe ari nikonje urumva nta mpamvu rero kuvuga ngo baje saa 2 canke ngo sangapi hama Vishu ni wasanga yaririmbye ngo Vishu ntiyaririmbye kumbe yaririmbye utarashe kumbe iwe wasanze yahagije Vishu guperforming shika kare za ndirimbo ushaka ko Vishu akuririmbira azikuririmbire nabo bandi baririmbye bace kuri stage uturirimbo tubiri canke dutatu nabo nyene ubandanye kubana na twebwe nabo nyene ubumve ubundi usangira umunezero turyohererwa hamwe twese kabisa yasombega Vishu Love wogikeneye support mu rugendo rwa 257 music industry mega Vishu Love bakeneye support zimeze gute nta muntu adakenera support uko vyogenda kose haba mu buryo bw'amafaranga mbe nakubaze Bill Gates yo mutunzi wa mbere bavuga kwisi mugana ubu ntarahagarika kurondera amafaranga kandi wo yamuha ntiyo yanga none ko abantu benshi bakora kwivugisha ngo amarundi ngo yataye agaciro yashire Bill Gates urabe ko gusubiza nibikunda ijana ngo ntijyanka muri niko bimeze sasa Vishu ahubwo ubu niho hari hageze kuri bene amafaranga kuvuga ngo uyu muhungu nimba yarashoboye guparvena kubandanya ari umwe nimba The Fighter Production ikiri nyuma ya Vishu ikigwanira Vishu kandi bikaba bigeze aho Vishu aboneka nko muririmbyi akomeye ku buryo n'abandi bantu bo hanze bavyaprecia kubera ko abarundi batoshira amafaranga muri Vishu kujya twumva ngo hariho mu bindi bihugu hari umuririmbyi rutura bakemvestisa muri hari umuririmbyi rutura nko muri Tanzania uvuze Tanzania urumva Diamond sivyo uvuze Amerika ho utora benshi ni uvuze Afrika urashaka kumva ba Alpha Blondy umva ba Tiken Jafakoli ba Lucky Dube bandi abo nabo mvuze hafi ni benshi ubundi babari beshi sana urumva ndashaka ko no mu Burundi rero habaho
igihe bavuga bati turafise igihangange citwa Mukali Vishulove Mukali wa live bivuye kuri abo bantu bazana umutahe bagashiramwo Vishura akabandanya gukora atekanye of course aho bari hose abanyamitehe baravyumva ariko kandi Jesse nifuza amafaranga gusa ndifuza n'ivyiyumviro kubera ivyiyumviro nivyo bituma Vishu aduga hejuru cyane mbega Vishulove ntabone ko umufans akubwira ati Vishulove jewe nta kintu mfise no gwarutse kugusengera gusa kugusabira ku Mana eske iyo ni support kuri Vishulove byameze niumva nkiyo ko ni nayo support ya mbere kuri inosi of course apare amafaranga nivyo bindi vyiyumviro umuntu akugira nk'umutwaro akagusengera uyo muntu abayipfuza kushika kuri ya mafaranga na vya vyiyumviro vyose kubera ko ivyo twomenya mu buzima bwacu Imana itabirimwe ntivyoshoboka navuga ko icyumviro cyo kunzengera uyo muntu ahubwo ndabaronza ari nka batatu ndazi ko ya mafaranga no yaronka ntavunitse Imana nanye nicihezagira muri vya bisabasho nyine vya babandi ari nabandi bavuga ati je ndashobora gushigikira Vishulove mu kuja ku rubuga rwa YouTube nkagira subscribe ku bikorwa vyiwe nkagira like nkashobora kugira partage nkashobora gushikana ibikorwa vyiwe kure iske yo support ivuga ku Vishulove zose ni support ziza kungirira neza zose ni support novuga ngo iyo umuntu yarinze afata uwo mwanya gukora ico gikorwa abaguvise ku mutima abakuzirikana mwe nabo bantu rero ahubwo genda nabakunda cyane so Vishulove ndagushimire twabanye neza mu higaniro cyacu Super Show mwakoze cyane ndabakengurukiye ahubwo nimwe bwo gushimira kubera ko mwafashe umwanya wanyu mukadusanga ku kazi canke ku kivi thank you so much twizera ko twabakenana no ku wundi munsi muzotugamurukira mukatwitaba tugashobora kuyaga byinshi tutabafise mwebwe amajwi yacu nubwo yoshika kure mwebwe mudufasha kuyakwiragiza cyane of course sa Vishulove ndagusabe unyigurire unsezerera abakunzi ba Vishulove Mukali wa live unsezerera abakunzi ba The Fighters production unsezerera abakunzi ba muziki ndundi n'abakunzi biterambere muri rusange ndetse n'abakunzi ba WAGOS TV show Angelina, Angelina, sinshaka kuvyumva uyu ari Vishulove Mukali wa live music ndabasezera ndababwira ngo mugira amahoro n'urukundo Imana ibarinde murakoze. So thank you so much family, this is WAGOS TV show mu kiganiro Super Show avec Khalid the MC cyangwa Khalid the promoter ni Shona show tubabwira ati love you so much, see you later, hasta la vista.